bakunzi mudukurikirana ni hafi y'u Burundi ku birometero bike cyane aho ariko harabera intambara y'inkundura hagati y'umuhari AFC M23 ndetse na wazarindo mu bitero byazindutse kuri no munsi mu bucagucagu ibitero vy'amadrone ibitero vy'ama infantry aho mu gace kitwa Sange ibintu bitoroshe twonababwira yuko mu kino kiganiro tuza kurabira hamwe ibijanye n'imigwano iri kirabera ku munwa wa Kamanyora aho uno muhari wa AFC M23 washinze ibikobo binini kugira ngo ubikunde uzuragaba ibitero hano mu gisagara ca Uvira canke za Katogota na za Ruvungi ariko amakuru tumaze kumenya nuko hibu ya FARDC amakuru yizewe nayo yamaze kuba ishira karenge muri Kamanyora nkuko tubihabwa n'ama antenne yacu ari mw'ivyo bikimwe bumesere tugomba kubana makino kiganiro ndabahaye ikaze ndabasabe kubanza kuraba neza ko mwakoze subscribe kuri BM4 News hama tubandanye tubaha amakuru menshi kandi meza ariko imbere ko tubabwira makuru tubabwira yuko ububirigi bwahejeje inyigisho ku ngabo za FARDC izo nyigisho z'abakomando zahawe kandi gisikare c'ingabo za Rapid Reaction Unit IRR muri Kindu Ubufaransa nabwo buriko buramenyereza FARDC muri Kisangani intambara zo mwishamba gukoresha ibisasu biturika izo bitwa ADS no gutwara indege zitagira abapilote amadrone abasikare ba Israel nabo nyene bariko baratoza ayandi ma equipe ya FARDC aha nyene muri leta iharanira demokrasi ya Kongo aya niyo makuru uvuga yuko twobanza kubashikiriza muri kano kanya imbere ko tubabwira ibiko birabera hafi y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo hafi neza na neza ya Sange ya Uvira ndetse na Kamanyora manzura yuko bakomaze gukora subscribe hama tubandanye tubana makino kiganiro ndababwire ukungene kano kanya vyifashe namakuru twazindiye turonka amasaha ya gatondo aho abatari baki bazindiye batubaza ati bimeze gute ko bariko baratubwira yuko muri Sange ibintu bitoroshe Kamanyora ibintu bitoroshe ariko kuri kamanze ndababwire amakuru avuga yuko muri Kamanyora FARDC yoba yamaze kuhashira ibirenge vyayo bibiri ibicishije mu muhari wabo udasanzwe wahibu nkuko amakuru adushikira rero mwumve yuko ibintu bitariko birorohera inyeshamba z'u Rwanda muri bino bice narijya zariko ziritegurira kugaba ibitero bikomeye hano mu gisagara ca Uvira ariko vyagiye kurangira FARDC na wazarendo n'ingabo z'u Burundi babitanze mu manyama maze babagaba ku bitero ndabasubiza inyuma mu kiganiro nene yabahaye ndababwira ati mu gihe hatogira igikozwe mu gihe hatoba impinduka nk'ako mirongo y'urugamba FARDC igatangura ikagaba ibitero bizoba bibi cyane kuko hari amakuru yamaze kumenyekana yuko M23 bamwe mu maerema yabo bamaze kuba bashika ngahano mu gisagara ca Uvira kugira ngo bikunde batanguze hinduru kugira ngo FARDC ingabo z'u Burundi Black Water n'abandi bari hari mu misozi za Katogota bacamera nk'abasubira inyuma bace basanga bari ko bararaswa imbere n'inyuma nkuko nabahaye mu kiganiro vyaciye rero sinzi ko buno butumwa FARDC yabwumvise na wazarendo nibo nyene bace batanguza ibitero bikomeye babitanguza kunyeshamba z'u Rwanda muri Sange ndetse na Kamanyora ubu tuvugana abari mu Cibitoki bo kubwira makuru yuko intambara ziko ziravuza ubuhuha kandi ku buryo budasanzwe ku buryo n'amadrone ya FARDC zandege zitagira abapilote nazo zavyikoreyemwo zamaze gukorokera mu kazi maze zigahohosha maze wazarendo na igaca hasi ikubita ita hasi itema itongora nkuko amakuru yacu ariko arabitubwira rero mwumve yuko ibintu bikomeye cyane mu gihe M23 yari ifise umugambi wo kugira ngo yigarurire Uvira canke yinjire muri Uvira ahubwo biza kurangira iharabye nabi itakaje ni Kamanyora nkuko amakuru dufise ndetse n'abari ku mirongo y'urugamba ariko aratubwira yuko imigwano itegeza kubandanya mpaka bashobore kwigarurira ino Kamanyora mu buryo ubu canke ubundi nkuko amakuru yacu ariko arabivuga ni mu gisagara ca Sange gisigayemwo abene gihugu bake cyane kubera ko abatari bake bo bamaze guhunga kubera ko imigwano ikirahabera ndetse n'urwamo rwamasasu ruriko rurumvikana ngaha muri Sange vyatumye rero abene gihugu baho bahava kugira ngo ntibashobore guhitanwa n'amabar perdi canke bashobore guhitanwa n'amasasu n'ingabo za FARDC ziriko zirakoresha ibigwanisho biremereye cyane bitera ubwoba ndetse mu nakajagari mu nyeshamba kuko
nibisasu biriko birategwa ahari birindiro vy'abagwanyi b'inyeshamba aho bitwa ikabunambo na Kyamate. Aya mazina aragoye munyihanganire. Kabunambo na Kyamate hariko haragwa ibibombe n'ibisasu vya FARDC iriko irarungikayo kabisa nkuko bariko barabivuga. Amakuru tumaze kuronka nuko aka kanya M23 yamaze kuba itakaza abandi basirikare benshi bapfuye inyuma yuko imigwano yabaye ku musozi utababwiye. Kavumu harabaye imigwano idasanzwe, Kavumu kabisa harabaye imigwano, Muramvya harabaye imigwano, aho hose FARDC yarahagavye ibitero maze ingabo zitari zike za M23 cyangwa ingabo zitari zike z'u Rwanda zihasiga ubuzima. Habura n'uwo kubara inkuru nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero muri ubu bucemeje kubabwira Kabunambo na Kyamate imigwano n'imishi kandi irakomeye. Muri ico gihe nyene abagwanyi ba Wazarendo bariko barururuka bava ahantu bitwa Kigugwe, aho izo nyeshamba zishobora gufatirwa mu gisagara ca Sange ziteguye zigasanga zamaze kuzunguruka, kuko amakuru dufise nuko Wazarendo iri mu yindi misozi iri kirazana inguvu nyinshi ndetse n'uburakari kugira ngo bikunde bashobore kugaba ibitero ahari birindiro vy'inyeshamba ngaha muri Sange hose. Kurundi ruhande muri Kamanyora naho mu nkengera zaho hariko harumvikana amasasu menshi. Abari mu Cibitoki muze muri commentaire mutubwire ivyo muri ko murumva, kuko binakunze ndashobora gusimbira nkabereka ingwano live uko biko biragenda, nubwo biba bigoye cyane ariko nibikunda ndaza kubatembereza canke ku munsi wejo nibikomeza ndabashika ni ku mirongo y'urugamba mwumve kungena ibisasu n'ibibombe biriko biraturagurika aho hakujya. Rero mwumve yuko muri Sange ho inyeshamba zimaze kuhasiga ubuzima ni nyinshi ku buryo abene igihugu baho vyabateye ubwoba bituma biruka bose, hasigara abafise imitima itimba. Rero ibi bitero vy'amadrone biriko birarekura ibi drone, donc ibibombe bikomakomeye aha muri Kivu yecu. Uretse muri Mikenke imigwano iriko iravugwa mu kibaya ca Ruzizi, Kabunambo hafi ya centre ya Sange ku birometero 30 mu majaruguru ya Uvira. Urumva yuko ari hafi cyane, ndetse bivanye n'inguvu bino bitero bifise, bivanye n'inguvu amabombe ariko arahagwa abene igihugu gerageje kuraba mu mihana nta numwe ahasigaye, ndetse byanatumye bamwe mu bashikira inyeshamba z'u Rwanda bagira ubwoba nka za BBC News gahuza miryango bariko baranima ingene intambara ziriko ziragenda ngaha muri Kongo. Biboneka neza yuko bamaze gushabwoba kubera ko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirahahurira n'akaje karamana. Nababwiye yuko warakoze subscribe amakuru nkaya gushikira atakibazo na kimwe, kandi cyo tubasaba no kuduhunda like kugira ngo amashetani yiruke cyane nkuko tubandanya tubakorera buri kimwe kugira ngo mushobore kuronka amakuru meza kandi yizewe. Rero intambara yagutse yashizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa iriko irinjira kandi mu kindi kiringo gishasha ku ruhande rw'inzira nyamukuru route nationale nimero 5 mu kiyaya c'uruzi rwa Ruzizi kuva isaha 10 n'iminota 40 zo mu gitondo. Izo niho ingabo zariko ziratera ibisasu bikomakomeye vy'imbunda ziremereye muri ubu burere nababwiye bwa Kabunambo gatuwemo cyane n'ibirindiro vyinshi vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Bikaba biriko birazana urupfu rwinshi n'ukononekara kwizinyeshamba z'u Rwanda ndetse no kubarema mu ubwoba, hamwe no gutuma bene igihugu benshi baguma mu mazu kubera ko badashobora gusohoka kubera ibiriko birabera hanze. Inyuma yo kuyongera kw'intambara ifise uburemere budasanzwe, gucereza ntibikwiye kandi ntivyemewe, kuko FARDC bisa nuko yamaze guhindura imirongo y'urugamba ndetse yamaze kwerekana mu makungu yuko ikeneye yuko inyeshamba z'u Rwanda zosubira iwabo atavyinzira za diplomasi, kuko ibitero biko biraba n'ivy'inguvu nyinshi vyatumye umwasi atikira cyane. Umuhari AFC M23 nawo watanga kugaragaza ubwoba mu gusora amatangazo y'ikibiriraho cyangwa amatangazo menshi yerekana yuko FARDC iriko iraviora amasezerano ya cessez-le-feu nkuko babandanya babikora. Ndazi muramaze kubamenyera amatangazo ba Lawrence Kanyuka batamwe kuyashira hanze bagaragaza canke berekana
umubabaro ibitero biriko birabagiraho kuri uno munsi, ariko nta byo gufyinano babwira yuko bamaze kwambarira urugamba kabisa, kuko ugerageje kuraba biraboneka neza yuko hariho yindi komande mashasha iri kirahaba, bishobora gusanga ari General Masunzu nawe yoba yishiki ku mirongo y'urugamba, kandi inyuma kwagezwa yuko akorana n'inyeshamba z'u Rwanda, mugabo bikaza kurangira basanga bamubesheye. Uno munsi ashobora kuba yigaruka ku mirongo y'urugamba, kuko hariko haraboneka intambara zivuze ibihuha ku buryo ziguma zisatira umwasi yateye igihugu ca Kongo. Ni indege n'amadrone ziriko ziracucagira ibisasu mu mitwe ya M23 muri Sud Kivu. Izo ntambara zisigasiwe n'abakomando ba FARDC bariko barakoresha ibikoho vya muzinga mu gukubita umwasi, ndetse no mu bice vya Mikenke, Kabunambo, hafi ya Sange nko nabivuze, mu kiya ca Ruzizi kabisa. Ibintu ntivyoroshe, umwasi nobabwira yuko ageze, nobabwira yuko inyeshamba z'u Rwanda zigeze aho umwasi ashaka, nkuko tuko turabikura mu makuru tuko turaronka kano kanya. Muri Goma ntituratohoza kungena ibintu bimeze, kandi ibi bitero byose biko biraba mu gihe abanyamuringo rero batanga kwandika ngo hero Uvira, ngo Uvira turaje n'ibindi byinshi, ariko muri kano kanya ntabwo ibintu ibintu biriko birorohera zino nyeshamba, kuko izitari zike zozo bakomeza kwishikana nkuko amakuru yacu ariko arabivuga. Rese ngo barambira cyo kubabwira byinshi, mu nkundire turangirize kino kiganiro ngaha kumbure nibikunda turaza kugaruka ku mirongo y'urugamba tubabwire ivyinshi biriko birahabera. Nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Bye bye.